fyonda like, usige na comment yawe, uhite ufyonde na subscribe kugira ngo ugumane natwe kumwanya kumwanya. Uno musi twagendewe n'umuhinyanyuzi ndetse akaba yongera kandi akaba n'umuririmbyi ariwe Kolly the Magic. Benshi bakunda kwita nyusa rya zina ya Kolly bakwita. Je banyita akora amahiti, Kolly the Magic Mix. Hari rindi shetani voilà. Jesse ndi shetani. Shetani arafise amateka yiwe nanifise amateka yiwanje sayo ubushetani. Aha, good. Mwumvise amazina yiwe yose. Ofete umuntu wese arafise uko yita umuntu kandi peut-être ubivuga arafise impamvu hari ibintu birengera umuntu akavitwa ashatse ngira niyo mpamvu umuntu ahitamo kunyita iryo zina ariko je mu mazina mparura sindarishira. Kuri wari twogoye kubidemarche muri no myaka ibiri 2017 na 2018 nibaze ko waraduze cyane urumwe mu bakoze amahit menshi nakaye kabijya kawe. Nibaza ko inyuma yuko izi ndirimbo dushikirwa nakoze nari mfise umwanya muremure cyane nawe urabizi mumbwira ngo ndi calme gose mugabo ndiko ndi charge parce que igihe cyose umuntu akeneye kuvoma canke kunwa ikintu bisaba ko abanza kuja kurima agateragira imbuto hama akagaruka agatangura gufungura ivyo yari nimba hari igihe nigeze kumara abantu bifuza kumva ibintu ndiko ndakora mugabo bakumva ntibiriko biraza nuko nari mfise umwanya wo kwisharja kugira ngo menye ico nkeneye gukora nkeneye guhereza abantu. Umuzo wanje waje ufise imyiteguro idasanzwe cyane mu gihe kinini abantu bo bifuza ko nkora mugabo je mbona ko hataragera ko nkora nari nifuza ko nkoze umuntu yumva ko nakoze nyene apana ko nkora gusa wari wese yumva ikintu kimuca mu matwi akumva gusa ngo nakoze ntafise impamvu yo gukora. Nibaza ko ari niko kabijya kanje ndabosa cyane mu bisanzwe. Nkuko nabivuze kare Kolly the Magic n'umwe mu bahinyanyuzi kandi akongera akaba n'umuririmbyi akongera kandi agakora n'amakaraoke bimwe bita music live hano mu Burundi. So birakorohera Kolly kubifatanya byose. Live music nibaza ko ari cyo kintu abantu bashaka kwiyumvira ko cyane. Live music niyo yatanguye kungira je kwitwa Kolly ava yuko nja muri production. Natanguye ndi umumiziki avuza battery muri eglise amanda avuza instrument gitari piano kuvuga ivyo gira ngo nje guproducer nicari imbere y'imashini vyaje mu nyuma naratanguye kuvuza bisigura ko ninabandanya producer hama intoki zanje ntizibe zigikora cyane kuri instrument hari ikintu nzoba niko ndatakaza kandi ariyo yari base y'ico ndije no munsi niyo mpamvu ufise impamvu yo gukora karaoke hama umwanya nawo nije ndawutegura umwanya nditegura ndazi ivyo nkeneye ndazi ico nshaka gushikako ndazi ivyo mbuze mu gihe rero mbanzi ivyo mbuze n'ivyo mfise nka balance ndamenya ngene ndabijera bisigura ko atamuntu abafise ubasha bwo kwinjira mu buzima bw'iwanje ngo amenye ngo kubera iki bimeze uko nuko kubera bari jewe ndabitegura kuko iyo navuye urugendo nagenze ni rurerure cyane kandi sinodebukirwa ngeze ngako ndafise formule nkorera ko jewe akazi kanje. Uravuze ati ndavuza instrument amwe kwisi nka yose kuba umuproducteur uzi kuvuza instrument mbega harakunguka. Harakunguka kanini cyane kuko hariho kuba umuproducteur hariho kuba umuarranger hariho kuba sound engineer umujya muntu yumviriza indirimbo bwa nyuma ngene imeze nibisata bitandukanye muri production hakaba nabandi bantu abajeje guproduce akavuga ati indirimbo nkeneye aha akavuga kantu kameze uko hamagara abantu babivuza bisigura ko bijya vyumviro vyiwe biri muri we agaca bihereza abantu bamufasha kuvya applica muri instrument kanaka ariko abari vyumviro vyiwe hakaba rero n'undi muntu vya vyumviro biri muri we atarinda kubivuga ku munwa aca afata directement instrument akabivuza bisigura ko muri uwo mwanya uba uri kuragabanya amantuza mwamwe birorohera umuntu azi kujua instrument ngira ka mu producteur ariko kandi ntibisigura ko umuntu ari mu producteur adashaka guhamagara undi muntu avuze kuko na jewe hari ahantu bigera instrument numva nzi kuyivuza nkahamagara umuntu ati ngo umvugiriza aka kantu ndumva ko jewe
ukuntu ushaka ko kavuga nifuza ko ari ukundi kuboko kundi muntu ko bivuza kuko abantu dufite tala zitandukanye ndashaka ko ndamusumvya idea amakoro nibiki mugabo nkavuga ati vuza uku nkuko undi mu producteur wese yobikora akabibwira umuntu akabimuvugiriza zikubivuza muga kuri je binyorohera kuko iyo hageze kumvuza piano ndayivugiriza hageze kumvuza gitare ndayivugiriza turabe production yo mu myaka nk'ibiri duhereye 2015 kumanuka nayi production kuva 2016 kuduga kugera no munsi mbega igeze ku rwego rumeze gute cyane hariho gihaze muri production mu Burundi je nibaza ko atakintu gihaze muri production y'u Burundi kuko ivyo abandi bakora turabishobora natwebwe nibaza ko mu misi yahera muri mu bantu bagize amakomantere menshi cyane abantu mwakiriye amakomantere y'abantu benshi bavuga ngo indirimbo zakana kazavugijwe ngo n'amakopi bisigura ko abarindi ntambwe abantu badatahura irengera ubwenge bwabo gace bashaka kwikompara n'ibintu menga twateruye ahantu okay creation yo hacu bisigura ko production muri no mwanya mu Burundi rafise urugezo igeze ko kandi rukomeye cyane kuko nk'akarorero umuproducer Liza yavuye ngaha agiye muri Tanzania muri no mwanya kuva yaronse occasion yo kuba ari mu mafaranga no mu bantu batahura agaciro k'ibikorwa vyiwe hama arakora ibikorwa kandi vyiza production yiwe yayikuye ngaha ntabwo ari yagiye kwiga muri Etazini naha nyine yayikuye canke handi hantu acayishikana mu bantu batahura icarico ingabire canke talent hama baramu exploiter baramushira mu bintu ubunye indirimbo ziwe murabona amativi zivuga ko bisigura ko twese ngaha turabakozi kandi uburundi dufise ingabire zidasanzwe n'ibintu biri marasonere niko no bivuga biri mu maraso ntibiri guraja gukaba ngo rondera iki bisigura ko production yacu iri kiravansa kandi sinovuga ngo nakera ngo nimbi kuko hari indirimbo za kera none munsi tuzumvirije abarundi bakoze ba Amiri ba Romeo usanga zifise quality nyene umva ko bagerageza kwidebrouiller mu bintu bike bafise ndiko mvuge ko bahakiri hagahazi turabona indirimbo zikuzira kugwa ubu ugeze ko nawe we wakoze ko zikuzira kugirirwa mu mastering mu Rwanda ndetse nk'iheruka yo yagiriwe mastering mu gihugu ca Afrique du Sud donc kubera iki ino tutarashobora kugera ku rwego tugatuti reka mastering ikorerwe hano mu Burundi ico ivyo bintu je ingene nshaka kubisigura ni shwa y'umuntu umuntu arashaka kuvuga ati nkorera indirimbo hamwe yinzanire ngende kwimviriza mu sabufa yanje ntucumubuza ngo isabufa yiwawe ngo ntuyumvirizemo ngo yumvirize muri monitere zanje umuhaye produit fini wovuga ati je nahejeje hamakayijana ahantu akumva ko hari ikintu cahindutse c'est bon ni vyiza kuko ivyiyumviro bitandukanye birakora hama ikindi naco muri production hariho ama langage abakoresha menshi abantu b'abanyagihugu basanzwe badashaka gutahura parce que studio ziri ubwoko bwinshi hariho studio aba beatmaker hariho ahantu baregistra amajwi prise de voix hariho ahantu haba hategezwa kuba hari bakorerwa mixage na mastering ni gisata kimwe cyanyuma giheraheza indirimbo nukuvuga je ndashaka gukora indirimbo no munsi nkayiproduce kitirirwa jewe mugabo igaja guca mu bindi vyuma vyagenewe mastering aho iwacu mu Burundi ntabihari mugabo hariho mastering analogique na mastering ntuze numerique isanzwe yo muri mu machine byose birakora rero hari umuntu abavuga ati indirimbo yanje nkene kujya muri mastering analogique muga ntibisigura ko iciyemo izo zoshiza kuruta izindi zose ni shwa yiwe kugira ngo amakenga yiwe ahere yuko indirimbo nubwo wamubwiye ko yavuze neza abafise ubwo bavuga ati nkeneye ko ndinda kwirungika ahantu nandi banyumviririze ni nkuko basi iyo barungikiye umuntu kanaka wo gakoresha indirimbo ahantu agatunzanira nkumviriza kuri experience ifise ngira ati indirimbo ni sawa kandi mubwira duza kakantu kaduze vyogenda neza bimubwira n'ibintu nk'ivyo niko bimeze mugabo production igumari ya indi nyene handi kuri wa muntu nyene kondo sakanya nko kuronka nk'umuproducteur hari tubazo twinshi umuntu abafise vyigeze gutera polemique ku bintu byo gukoresha tuning mu ndirimbo hari cyo bivuga ivyo twifatira ikindi gihe kuko ni cigwa kirekire binsaba gusigurira oya umuru no mwanya ntivyo ko ndabigusigurira kuko sense kuri ba sinzi ko umaze kumva indirimbo ya Tupac California muri rya myaka ava yuko haza ibintu vy'ama autotune cyangwa vy'ama pitch correction hakora ibintu vy'ama umuntu yavuga voix
piano bacishamo agatuyo akavuga hama agaca avuza ajoa instrument cyangwa akaririmba hama agaca yijoa instrument bisigura ko instrument ni ikicurarangisho cyose cy'umuziki kirafise frequence kivugirako ukoresheje ibiharuro hari ama frequence kivugirako izo frequence nyamba ari do ivugirako umuntu aririmba ntabwo ari machine ku buryo ashaka kudetecta vya biharura abazungu bakoresheje kugira ngo bestime bavuga ati do turayihebeye ko izo kwa bivugira muri iyi centre yika note kanaka bisigura ko nubwo yo ririmba hariho espace do muri yo do hariho espace bijya bita ngo demi-ton canke kurimba demi-ton kurimba ka dièse umva flat na sharp yiyo akora no kuvuga hanze yi note yagenewe tuvuga iri muri centre 0 hagati innocent kuvuga hariho espace nini ariko araririmba mugihe ariko aririmba arashaka kuba ariko aririmba makoro ashika nka 50 mu kamelodi kamwe cyangwa makoro y'ibihumbi 3 zijya akoro zigaruka do re mi fa sol la si do mugabo kubera ziguma zigaruka ziyapera ugasanga hageze igihe yiretrouva ataguye muri centre akajya ka zero kindani sikosa kuko numubiri nico cerekana ko turi ine ariko kubera ko dukeneye muziki commercial dukeneye kugurisha umuziki ivyuma biza kuvuga ukumva ko ijwi rivuze n'ivyuma bivuze biri muri même fréquence bidashakwa gustressa umuntu afise oreille musicale atahura musique baci bahitamo gukora ubwo buryo bwo korohereza abantu ariko bitavuze ko biririmbisha umuntu kuko ni ikintu gusa kimufasha kugwa muri note muri centre bayita en fait bayita autotune kubera ko irashobora kuba auto cyangwa ikaba tune parce que toi producteur urashaka kuyicontrol ukavuga ati nkene kwiba autotune nico gituma rero abantu bihenda bari kwaravuga ngo autotune uyishizemo igira auto ni automatique iri automatika kugira ngo urayibwira naho nyene kuko deja kugira ngo ikore uyibwira sero ivyo muri ivyo yaririmbye none nimba yaririmbye harmonique mineure melodie harmonique mineure utegerezwa kumenya ko ari harmonique mineure ugacuyi selection ugacu imenya ati harmonique mineure ifise formule zindi bisigura ko umuntu yari karirimba yarasanzwe azi iyo formule canke ariko rimba pentatonique majeure canke pentatonique mineure bisigura ko uyibwiye ko umuntu yaririmbye pentatonique majeure ni vya bindi nyene wa muntu yaririmbye mugabo ikintu imufasha ni nka kujya anye wisiga amavuta ukeneye kugenda ahantu ufata gasabuni ukikura ku bucafu kugira ngo babone kuri umuntu nyene waciye mu kadushe ntunuke nubwire niko no numva no bisigura kugira ngo abantu babitahure mugabo tugiye mu malangage maremare ni ibintu birebire no tangura gusigura ubwo autotune yoba ifavoriza babantu batazi kandi batazi no kuko nimba ifavoriza abantu kuririmba kuke batazi kuririmba kuke aririmbye nanje nkaririmba Sadbi akaririmba Fiza akaririmba directement wa maumbi itandukaniro rya Fizo n'irya Sadbi n'irya Kolly none umva ifacilita abantu kuririmba gute kandi facilita babandi batazi kuririmba bobo bashaka kuririmba umviriza ego hari igihe abantu umuntu yexagera tugakoresha article mugabo ntabwo ari autotune bikora autotune irarengerwa ntishobora gusiporta umuntu arimba nabi ntibishoboka bakoresha ubundi buryo bwo kugira ngo tugiye muri langage production reka tugarukirize ngaho mugabo ico no kugira si autotune ituma umuntu aririmba neza autotune ifasha n'amazi umuntu niyo kugarukana compte niyo systeme batoye kujya anye kera twandika makete dukoresheje inyandiko tukarundika tukaja kuri post tukarundika kugira ngo kete uno munsi twandika kuri WhatsApp cyangwa kandika muri Facebook cyangwa kandika mail ikagenda ubwo nyene ukamubwira ati nta kwandikira nico kintu gusa kugira ngo boroshe ibintu umuziki commercial sivyo hari ibindi bintu bita ama melodyne c'est ibintu bikora mu bintu by'ama professionnel cyane ibintu by'umuziki usanga nk'ama instrument ugasanga instrument gitari wayiregeye ariko gitari corde ifise corde zitandatu wayiregeye ugasanga accordere wakoresheje ntiyashikanye asampusa cyangwa umujya w'igitari watangiye gusaza ukaguma wimanura ugasanga wavugije akamelodi mbwa ko kamelodi wakavugije ukumva inspiration warufise muri ujya mwanya ntiyogaruka ugacuhitamo gukoresha melodyne wishizemo ntibisigura ko ariyo yavugije gitari no yagufashije kurezudra ikibazo kijya corde igwaye
umuntu nawe aragira ingwara mu muhogo ya corde vocale ashaka kuba afise ijwi ryiza fréquence nziza yo kuririmba muga akiretrouva afise ingorane yo kuda aduze cyane akababara canke ahantu yari yibaza ko yakoresheje ingufu nyinshi ntibikunde me autotune canke pitch correction imaze kujamo ikiguhereza resultat y'ibintu yari karifuza gukora bisigura ko ni abandanya yumviriza ijya ndirimbo akayumviriza cyane ryajuri zogaruka yire tuva ari karimba kandi birafasha n'umuntu kumenya ni hajya umva umuntu ariko kurimbira acapella indirimbo ukumva nyine aririmba ukazumva ngo yo ngo ni wa wundi nyene kabisa bisigura ko iramuhereza iramugaragariza hayelma ikintu yarashatse kuririmba icarico nimba byashitse akakoro kamwe kaba kabura moins 5 ntabishobora kumva wewe mugabo je nk'umuproducteur moins 5 ntaco ingize mugabo ndumva ko injena iriko n'ivyuma vyanje ndiko ndavuza vyo vyaciye muri laboratoire ivyuma byose dukoresha muri studio muri mu mamake mu mapesi n'ibiki vyaciye muri laboratoire y'abazungu baravyanaliza nimbaraga goma nimbaraga agasente bavugije imbaraga gitari bavugije karaciye muri barakanaliza baravuga ati bana aka gitari ntikari gashitse reka dugashire muri centre bisigura ko dukeneye gukora umuziki commercial dutegereza gukoresha autotune na pitch correction si cyaha si bibi kuko indirimbo yo wayiririmbye muri studio ukagaruka iririmba live biza kujya nyene ikindi kintu naco gituma pitch correction izikenerwa na autotune nuko iyo umuntu ari karirimba muri concert ataci kumwe n'uri karimba muri studio parce que uba wambaye ama écouteurs imisi yose iyo ushize ikintu ku matwi hariho fréquence zitakara udashobora gukontrola uko wumva ikintu hari ikintu ngaha siko wumva ikintu wakuyeko ijya monde uburimwo iri réel wumva ko ijwi ryawe rigaruka riri réel nirindi juri za kugaruka riciye mu hariya muri mu machine sico kimwe bisigura ko ivyo babigize kugira ngo rijya microphone ntushaka kwijana hanze ngo iririmbireko wiririmbiye ko hanze irakwega ibintu byinshi mubwira ngo ishobore gufata ijwi ryiza rishobora kuba traité muri studio bisaba ko bija hano hugaye aho hantu hugaye naho nta mpemu z'Imana ziri réel zihari urumva bigasaba ko kugira ngo uririmbe bazimye ibintu byose ukambara écouteur retour yiwawe ntusubira kuyumva iri direct mu matwi yawe iza guca mu bindi bintu rero bimaze guca mu bindi bintu hari udu fréquence dutakara muri contrôle y'ijwi ryawe yo kumva instrumental no guca wumva n'ijwi ryawe kugira ngo bishire kuri même niveau nico gituma rero autotune ivuga ikenewe kugira ngo iresudire cha kibazo cyatumye batora solution yo gufata microphone ifata amajwi meza bakayishira mu nzu ahantu hugaye bagashagwa na écouteur kugira ngo ibindi bintu bivyamburiye rero ya écouteur ituma utaza kwiyumva retour yawe neza igaca rero biza kurezudwa nantuze na autotune pitch correction. Reka tugushimire Kolly kora mahit kuri kano kanyu duhaye murakoze iyo reso muzoyimbaza ikindi gituyibane ko n'ibintu byina ama detail menshi nizere kuzoduha kandi ka nzokabaha kubakunzi bariko baradukurikirana reka tubashimire cyane tubabwire yuko tuzosubira mu ntibagire gukora like na subscribe kuri channel yacu ciao ciao ciao. Yonda like, usige na comment yawe, uhete ushonde na subscribe kugira ngo ugumane natwe kumwanya kumwanya.